Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye mu gisata c'ubutungane, politike ndetse n'agateka kazina muntu. Turaza kubagezako intahe itangaje cane kandi iteye ubwoba, aho hari umunyagihugu bivuga yuko yoba yarahawe ishano ari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ababigizemwo uruhara bose mukaza kubamenya. Ni mugihe kandi biriko biravuga ko ikabarore abapolisi banyeganyega baherutse kwica Nshimirimana Karaveri ndetse na Nshimirimana Annonciate muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Twamaze igihe tuvuga amabi menshi ariko arakorwayo, harimwo kugandagura abanyagihugu. Ivyo vyose bikaba vyaratanguye gukorwa kuva komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega agiye kuhakorera. Ni mugerero ku munsi w'Imana igenekerezo y'17 uku kwezi, ibara ryasubiriye kugwa. Abanyagihugu babiri barimwo Karaveri Nshimirimana batazira Demob n'umukobwa wiwe Annonciate Nshimirimana bararashwe n'igipolisi c'u Burundi mu gihe bariko barahira ubwatsi hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Ni mu gihe abishwe bava mu muryango umwe. Nta vyinshi twaronse bijanye n'imyidondoro yabo, gusa igari nuko Karaveri Nshimirimana batazira Demob ari umugabo w'imyaka 40 avuka ku mutumba wa Runyinya muri komine Kabarore. Annonciate Nshimirimana nawe akaba umukobwa wiwe. Annonciate we akaba ari n'inkumi yaheruka kurangiza amashure yisumbuye mu gisata co kwigisha section pédagogique, nawe nyene yavuga ku mutumba wa Runyinya. Bo bakavuga ko ibi vyose nyeganyega ariko arakora n'ubundi abikora yitwaje izina ry'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, avuga ko ari we yamurungitse muri ako karere kugira ngo aje kugwana n'abanyavyaha bariyo. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru, gusa ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda kugira ngo tucikanwe na dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'ivyo dushikiriza. Ndabaye kaze rero muri ano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbivuga mu mfunyafunyo, tugiye kubageza ko intahe iteye ubwoba y'umurundi aba mu gihugu ca Suède yemeza ko yahawe ishano ari muri confinement ngaha mu gihugu. Kumvo z'umutekano wiwe ntidushimye gushira habona umwidondoro wiwe. Ati ndi umurundi mu gihugu ca Suède, ndipfuza gusangiza abarundi vyanshikiriye mwaka w'2021 kumbure ntihazobura ubu bifasha. Mu mwaka w'2021 naragize urugendo mu Burundi ngiye kuramutsa umuryango. Cari igihe gikomeye, igihe kigoye ca coronavirus. Imbere yo gufata urugendo twabanze kugira reservation y'ihoteli, aho twamara imisi 3 muri confinement. Ni ukuvuga ko nava ino muri Suède mu Burundi bazi neza ubuje wariwe. Kugenda mu Burundi inyuma ivyabaye mu mwaka wa 2015 ni ikintu kiba giteye ubwoba ku bantu tuzwi ko tutashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Aha umuntu agenda afise ubwoba ko ashobora kugira ingorane, ariko naribwiye nti nta kundi, nimba igihe canje kigeze ntako ndarusimba. Mw'ihoteli ubuzima bwacu bwari mu minwe y'abahakora. Abandanya agira ati nshitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura nta kibazo nagize. Ku kibuga c'indege haba hariho imodoka ica itujana mw'ihoteli, ihoteli tudashimye gutangaza. Ngeze mw'ihoteli uwukora kuri reception yaransavye passport yanje, ndabona ko ayiravye cane, hanyuma arayinsubiza. Yarandangiye icumba canje, ambwira ko tugeze mu cumba atawusubira gusohoka ko ico nkene ndagituma ko nkoresheje telefone. Imfungurwa bazidusanza mu cumba, narabona ko ubuzima bwanje bufiswe n'abo bantu, narabona ko bashobora kunkoza ico bashatse cose. Inyuma y'imisi 3 barandekuye ndaja mu muryango. Nkivayo naragize ingwara yo kudahwa, gucibwamwo bikomeye n'ubushuhe bwinshi, hanyuma baranjana kwa muganga. Ico gihe muganga yavuze ko nagize intoxication alimentaire, ibifungurwa bimeze nabi, arampa umuti. Mu nyuma narakomeye ntaco nari ninona. Ariko muri iyo minsi i Bujumbura haravugwa cane ibintu vy'uburozi. Abagenzi bose baguma bampanura ngo niyubare, na cane cane hagize nko gufata akanyama mu kabare. Abandanya agira ati nagarutse muri Suède natanguye kubona ingwara itangaje. Uti maze kugaruka mu gihugu ca Suède natanguye kubona ko ntameze neza,
ko ntameze neza mu mwaka w'ibihumbi 2023 naragira agakururahama nkabona nguma ntakaza ibiro cyane, ariko ngiye kwa muganga ntihagire ico batora. Mu nyuma nabonye ibintu vy'ibihere binini vyaza biraza mu maso bikagenda bigasubira bikagaruka, hakaza n'ibirabugu ku mubiri. Ubundi jewe nsanganywe umubiri mwiza, muri rusange nari numva ko nkomeye, nari ntangura kumva nduha n'ingoga nkatakaza sufure. Je ndi umuntu nkora siporo cyane, ariko nisanga nsigaye ntagishobora gutambuka iminota 10 ntabanje gufata akanya nkicara. Aho hose sinamenye ko amaha yanje yarageze habi, nagoma nibwira nti nkeka ko ndiko ndasaza. Nk'uko abandanya abivuga muri iyi ntahe ye, uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ngo yarabuze umuvyeyi, arasubira aragaruka mu Burundi kumushingura. Abagenzi n'abaryango bambonye bose bagoma batangara bati wewe waheze kabisa, wonze cane ntukiri wewe tuzi, n'ivyo bihere mu maso ntukimenyekana, hariho ikibazo. Mvuye mu Burundi nashikiye kwa muganga. Muganga yambwiye ko nari nsigaje gato bikanka ko mpema. Ngarutse muri Suwede naragiye kwa muganga, barafata umwanya ukwiye wo kumpima. Muganga andavye yambajije ko hari amaproduit chimique noba naranyoye canke ko hari uburozi nibaza ko nariye. Aca arambaza iyo nahora, ndamubwira. Arapima uko ashoboye kose asanga amahaha yanje yaratabagaye, no mu gikiriza asanga hameze nabi. Yabonye hariyo ibintu bivyimvye ku buryo bibajije ko noba mfise kanseri yo mu mahaha. Nta kanseri batoye, ahubwo yari infection ikomeye yo mu mahaha. Bambwiye ko iyo batabitora hari kugera igihe amahaha yanje ananirwa kwinjiza impwemu. Yambwiye ko bishitse ndyamye nari guca mpfa nishwe no kubura impwemu. Ivyo bintu vyatumye nibuka ingene hari abantu benshi tumaze igihe tubura, bikavuga ko bagize ingorane zo guhema. Ngo vuba umuntu ntazi yanyandikiye ko nagaburiwe uburozi muri ya hoteli yo mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo ntaheruka mu gihugu. Abandanya intahe ye agira ati murakomeye, je ndi umuntu mutazi, ariko nje namaze kubabona ku Burundi kuri hoteli mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nasubire kubabona muri uyu mwaka i Bujumbura, naratangaye, nari nzi ko mwapfuye kuko twabaye uburozi bwica bukebuke, umuntu agapfa mu kiringo kitarenze umwaka. Ico nakoze nahavuye ntohoza inomero yanyu kugira ndababwire uko vyagenze. Jewe nakora hajya kuri hoteli igihe ca confinement, kandi narabazaniye ivyo kurya. Bari bambwiye ngo nshiremwo akantu, ariko ntavyo nakoze. Nabonye muri abantu beza cane bicisha bugufi, bariketse ko ataburozi nagushiremwo. Umukozi yakuzaniye indya mw'ijoro niwe yashizemwo uburozi. Nagira ndabasaba imbabazi ko ntababwiye umugambi bafise imbere yuko musohoka, kuko baciye bankura mu kazi kubera babonye ko nashigikiye uyo mugambi mubi, kandi barabigiriye n'abandi. Imana ibaje imbere. Uwo muntu ntazi yahejeje kumpa ubwo butumwa kuri WhatsApp aca aramburuka, nta kindi twavuganye. Sinshobora no kumenya ko iyo nomero akikoresha canke yayivuyeko. Aboba ngo baragize ikibazo nk'icanje botanga intahe zabo. Mu kurangiza ngo nuhanura abandi boba baragize ikibazo nk'ico canje ko nabo botanga intahe zabo, kumbure vyogeraho tumenya neza abariko baratanga ubwo burozi canke abandi boba baragize ikibazo c'ingwara zo guhema zadutse bavuye mu Burundi, ngo babibonye kandi batangura gutakaza ibiro mu buryo butumvikana. Boraba bakivuza kare. Jewe ubu ndakomeye, narasubiriye kuvyibuha no gukomera, amahaha yanje arakora neza cane. Bampaye umuti twita cortisone, ibinini vyinshi cane, nywa 6 ku munsi mu kiringo c'umwaka wose. Vyaramfashije cane, kumbure iyi ntahe hari uwo yofasha. Murakoze. Uyu muntu kandi atanze iyi ntahe nk'uko bibandanya bivugwa, yagira ngo arabe ko hari abandi bagenzi baba baraguye mu kibazo nk'ico ubwo bari baraje mu gihugu muri confinement mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nimwige kandi hari indi nkuru y'umubabaro imaze iminsi 2 idushikiye, n'urupfu rwa Karibwami Mapesa aho yasandabiye mu bitaro vya Cibitoke. Uyu yaratabarijwe n'abantu benshi. Uyu Karibwami Mapesa, umurundi akaba n'umunyamerika, yarabaze hafi umwaka agwariye mu Burundi.
twahabagishije ko ingene Mapesa yari umugwizatunga akomeye, ingene yari yatumye uwumukurikiranirana ivyo yariko arubaka mu Burundi, mu nyuma asanga yaramubeshe ntavyo yubakishije. Agize ngo aragaruka rero mu Burundi kubaza ivyo Mapesa yafashwe n'ingwara iteye ubwoba, aravyimba umubiri, mu nyuma atangura kubora. Yarivuje ahashoboka hose barabura ico agwaye, aje no ku baganga b'ikirundi biranka. Mu ndwi iheze rero Mapesa yari yakuwe n'igipolisi aho yari agwariye mu muhana, ajanwa mu bitaro mu Cibitoke. Nta ntambwe yigeze agira kuva ashika mu bitaro. Abagenzi bari bamutabarije basigaranye agahinda kenshi kuko aninze ashingira batamubonye, baratewe ubwoba. Turahojeje kandi umuryango wa Karibwa Mapesa na cane cane umuvyeyi wiwe ari mu gihugu ca Malawi. Bamwe mu nshuti ziwe ziri muri Amerika zari zimaze iminsi zibaza amakuru yiwe. Turahojeje bano bagenzi we kandi bari bamutabarije none akaba agiye batabonanye. Imana ihe kwigumya biwe bose basigaye, inahezagire kandi uwo wese yagerageje gutabara umuhisi. Karibwa Mapesa yari yaruhiye kano kw'isi, ese yoronka kuruhuka inyuma y'ubu buzima? Ico ni ikibazo kibazwa na benshi kandi nanone igisubizo caco canke se inyishu yaco ikaba ifiswe n'Imana yonyene. Nk'uko natanguye mbivuga, abapolisi banyeganyega baherutse kwica Nshimiyimana Karaveri ndetse na Nshimiyimana Annonciata. Komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza imaze igihe ivugwamwo amabi menshi cyane kandi atagira izina, harimo kugandagura abanyagihugu. Kuva komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega aje kuhakoreraho vyarunyutse. Ku munsi w'Imana igenekerezo y'17 Munyonyi umwaka w'2024 ibara ryarasubiriye kugwa. Abanyagihugu babiri, Karaveri Nshimiyimana batazira Demob n'umukobwa wiwe Annonciata Nshimiyimana bararashwe n'igipolisi cy'u Burundi mu gihe bariko barahira ubwatsi hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Aba bose bishwe bakaba bava mu muryango umwe. Nta byinshi twaronse bijanye n'imyidondoro yabo, gusa iryari kizwi nuko Karaveri Nshimiyimana batazira Demob ari umugabo w'imyaka 40 avuka ku mutumba Runyinya muri komine Kabarore. Uyu Annonciata Nshimiyimana nawe ni umukobwa wa Karaveri Nshimiyimana. Annonciata ni inkumi yaheruka kurangiza amashuri yisumbuye mu gisata cyo kwigisha section pédagogique, nawe nyene yavuka ku mutumba wa Runyinya. Ni urupfu rubabaje nk'uko bitangazwa n'abiboneye ibara ryakozwe n'igipolisi. Nk'uko babivuga, ku mugoroba w'igenekerezo ya 17 Munyonyi uyu mwaka hafi isaha 10 Karaveri na Annonciata bariko barahira ubwatsi hafi y'urubibe rw'u Rwanda kuri uwo mutumba wa Runyinya. Niho haza abapolisi bakorera ku mutumba wa Ryamukona bashika barasa Karaveri na Annonciata ngo babonye bashaka kujabukana fraude mu Rwanda. Abapolisi ntibigeze berekana iyo fraude Karaveri na Annonciata bari bafise. Uwo barashaka avugwa ko ari umupolisi yitwa Mwarabu asanzwe akorana cyane na komiseri Nyeganyega. Karaveri Nshimiyimana yarashwe mu nda acariruka agwa mu ruzi Kanyaru rugabura Burundi n'u Rwanda. Abapolisi b'u Rwanda baraje gutabara bamukura muri Kanyaru baja kumuvuza mu bitaro vy'i Kabgayi mu Rwanda. Uyu Karaveri nta mahirwe yagize, yahavuye yitaba Imana mu Rwanda. Ikiziga ca Karaveri carateguwe, bacambika impuzu nshasha n'ibirato bishasha, baragishira mu isanduku hanyuma baragisubiza u Burundi. Amakuru dufise akavuga ko Burundi bwabanje kuriha imiliyoni 15 ziwe n'ivyo u Rwanda rwakoreye Karaveri Nshimiyimana, kumuvura, kumutegura impuzu n'ibirato, isanduku ndetse n'ibindi. Uyu Moise Karaveri Nshimiyimana we yashinguwe ku wa gatandatu uheze igenekerezo ya 23 Munyonyo uyu mwaka mu itongo ry'abapfuye ryo kuri misiyoni y'Ababatiste Irubura ku mutumba wa Rukere. Annonciata Nshimiyimana we yaciye acikana kiraswa. Amasoko yacu akavuga ko abapolisi ari bo nyene baba baciye bamuta muri Kanyaru. Ikiziga ca Annonciata cagiye gutorwa haciye igihe bakirondera. Uyu nawe yashingiwe ku wa gatanu igenekerezo ya 22 mu itongo ry'abapfuye ryo ku mutumba wa Runyinya. Abanyagihugu b'Ikabarore bo barabandanya gutabaza abatwara Uburundi ngo babakureko uyu Nyeganyega. Iri bara ryaguye mu gihe bivuga ko komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega yari yamye kugendera abapolisi bo kurya mukono, aho aciye hose atanga ubutumwa bwo guhasha abanyagihugu. Abanyagihugu byo komine bakavuga ko barushe amabego makorwa n'igipolisi ca Nyeganyega, bagasaba ko abatwara igihugu babakora ko uwo mukomiseri aho aca hose ayangwa no gusesa amaraso.
turahujije umuryango wa Nshimiyimana Karaveri na Nshimiyimana Anonsiyati, biragoye kuronka amajambo umuntu abwira umuryango ubuza abawo gutya, gusa Imana iwukomeze iwuhoze uhe inguvu zo kurengera bino bihe bitoroshe. Ese ninde azubazwa zino nzirakarengane zirutse kwicwa ku mutumba wa Runyinya muri komine Kabarore? Bamwe bati ese koko leta mvyeyi nibi yadusezeranije? Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo tucikanwe n'adushikiriza tangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'ivyo dutangaza kuri no mbonesha kuri yo baya bari ko aravugwa mu gisata ca politike, agateka kazira muntu, imigenderanire n'andi makungu, umutekano, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Umuhuza TV Imana bayizagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora. Amakuru yacu nakagaruka no mu mwanya uri imbere turaza kubageza ko andi mukomeze kugira ibihe